Utidondore. Amazina yanje ni Therence ndwa Yesu. Therence ndwa Yesu watsindiye agashimwe k'50 uhawe na Brock. Wumva gute? Ndanezerewe cyane. Ni rya mbere nshoboye gutsindira agashimwe kangana nkuko. Ndashimiye Brock yo yatunganyije irya higanwa ryari ryabaye hagati y'umupira w'amaguru wahuza umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba n'igihugu ca Centrafrique, aho Brock Bia yashoboye gutanga tangazo yo kutigira mu kuvuga ibitsindo baza gutsindana hagati yabo. Rero nkiribona iyo publication narashoboye gutigira nanje ndashiramo amahirwe yiwanje ndandika ibitsindo baza gutsindana, niko kugirirwa amahirwe ndashobora gutsindira ku gashimwe mu gutomboza nyezina ibitsindo baza gutsindana 2-2. Ego mbega hari ubuhinga wowe warakoresheje kugira ngo ushobore gutsinda iryo higanwa? Nta buhinga burimwo, ni ibintu Imana ikugirira ugatomboza muri rusange no gutomboza. Ego ute akamu akahe abakunzi b'inkino? Abakunzi b'inkino ndabatumiriye gukunda cyane inkino, gukurikirana amakuru avuga ivyazo, hanyuma nkatera kamo no gukurikirana ibinyamakuru bishikiriza amakuru y'inkino. Ego uvuze ko ubushimwe ari rya mbere utsindiye 50, waronka ubushimwe umeze gute? Sivye ko nahora ndonka ubundi bushimwe ku bindi binyamakuru bitandukanye, ariko nta gashimwe nari bwaronke kangana nayo mafaranga y'ibihumbi 50 yape. Aya ni rya mbere kandi numva nishimye cyane.